الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, mukaba mwaratewe iteka ryo kurongora umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Nyene iteka munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, banyakubahwa bashinga amateka, banyakubahwa bashikiranganji, nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Bujumbura, banyakubahwa muserukira ibihugu vyanyu ngaha mu Burundi, les ambassadeurs, namwe ndongozi mwese umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, bashitsi bahire, bayisilamu kazi, mu nkundire ndabaramutse mvuga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abayisilamu, uyu munsi ni umunsi w'amateka. Imana ibampezagirire, Imana ibampera imigisha, ukuntu mwitavye mukakira nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ndabasabe mu nkundire munyigorere amashi menshi cane gose. Ayo nayi wanje muraza kuyampa mu nyuma, mugabo ayo sayinzego ni murabe muri tribune hemwe, murabe ingene hameze hemwe. Ntivyamye uku, siko vyamye, ibi ni bishasha. Tuze turaraba ibihe, arico gituma nsabe kandi amashi menshi cane gose. Na hariya inyuma hariya ntabona, hari intumyuma ntabona mu bakenyezi. Murakoze murakoze murakoze. Musubire murabe muri tribune gatonya. Ariho abantu kugira ngo ibintu bitahurika, abantu banza kugira bamenye ibihe, gusoma ibihe. Murabe muri tribune kandi gatonya. Muce mwibuka duheza amafungo y'ukwezi kuranda kwa Ramadan ingene hari hifashe. Muca mumenye ibihe. Ibi rero siko vyamye, ibi ni bishasha. Turi mu Burundi bushasha n'Ubuislamu bushasha. Takbir! Takbir! Basha, baya mwakoze umuti. Imana ibampezagirire. Nyuma y'uyo ndamutso, yeni icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, nakanyamuneza ntangere mu muryango w'abayisilamu mu Burundi ndetse no kwisi yose, aho uyu munsi igenekerezo rya 10 kwezi kwa 12 1447 Hijriya ihuriranye n'igenekerezo rya 27 Rusama 2026. Turamutse duhimbaza umunsi mukuru wahariwe gutanga ikimazi, umunsi mukuru w'intama. Aho aha mu Burundi uriko uhimbarizwa mu bibanza bishika 261, ariko ku rwego rw'igihugu wahimbarijwe mu ntara ya Bujumbura, komine ya Mukaza, arahato vyagiriye uyu munsi. Uyu munsi rero utwibutsa imigenderanire iri hagati y'Imana n'umushumba wayo biciye ku ntumwa y'Imana, umugenzi w'Imana Abraham, na cane cane mu gushira mu ngiro amabwirizwa y'Imana, turavye ivyo dusanzwe dukunda mu vyo Imana yaduhaye nkuko mwabikurikiranye mu nyigisho. Umuntu mu gukunda Imana no mu gukunda igihugu no mu gukunda umuryango wiwe ategerezwa kubanza kubitangira akoresheje bijya navyo akunda. Bayisilamu namwe bayisilamu kazi, mu nkundiro duhe ikaze, twongere dushimire abashitsi baje kudutera iteka kugira ngo twifadikanye umunezero w'uno munsi, vy'umwihariko nyene icubahiro
Sebarundi General Major Evariste Ndayishimiye. Rero mu kugaragaza ivyishimo n'umunezero dufise kwiteka mwaduteye, nsabe abayisilamu n'abayisilamukazi kandi dukure ubwatsi mu gukoma amashi menshi cyane gose. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, banyakubaho abayisilamu mwese, umwe wese mu cyubahiro ciwe Imana yamuhaye. Uyu munsi urakwiye kuba icitegererezo gikomeye cyane gose kumwemera Mana wese, tukabona ko igihe cyose ufise icyo wifuza gushika ko ubanza kwiyegereza Imana ubicishije mu bikorwa vyiza, mu guha agaciro ivyo ufise nk'amatungo n'ibindi. Uyu munsi abayisilamu mwitange mu gutanga ivyo mukunda, mu kugira ngo Imana itwugurure imiryango y'ivyo twifuza. Twisunze sokuru w'abemera Abraham ku mico n'akaranga keza yasize aturaze, bitwereka ko umwemeramana adakwiye gusamazwa n'amatungo mu gihe cyo kwiyegereza Imana, akamenya ko ivyo afise vyose ari imbitso kandi ari bikoresho bimufasha kubaho no kuyoboka Imana mushobora vyose. Ivyo tukabisanga mu kigabane ca 28 umurongo wa 77 mu gitabo ceranda Quran, aho Imana ivuga ati nurondeze ivyo Imana yaguhaye ubushikiro bwiza mu buzima budahera, kandi ntiwibagire n'umugabane wawe mu buzima bwo ngaha kwisi. Hanyuma ukore ineza nka kujya Imana yayigukoreye, kandi ntube mu bononyi kwisi, kuko Imana ntikunda abononyi. Bayisilamukazi, uyu munsi utubere inyigisho yuko twokwigirwa kure n'inzira irayo yose y'ubwononyi. Banyakubaho abayisilamu mwese, umwe wese mu cyubahiro ciwe Imana yamuhaye, birakwiye ko umwe wese atahura ibihe tugezemo mu iterambere ry'igihugu cacu ndetse n'isi yose muri rusangi. Ni muri iyo ntumbero uburongozi bw'umuryango w'abayisilamu mu Burundi buhamagariye abayisilamu ibi bikurikira, mutega amatwi. Ubwa mbere, kubungabunga umwimbu umwe wese agiye kuronka muri iki gihe cy'isarura twimirije, akamenya ko ari iterambere mu rugo rwiwe. Uwo mwimbu ari wo soko ryo kuyoboka Imana mu munezero ntangere, kuko n'abasokuru bacu barayamaze ngo munda harara inzara hakazinduka inzigo. Kubungabunga umwimbu no kuwinengesera niryo soko ry'iterambere, kuko ucubaho mu munezero. Ubugira kabiri, kubandanya ibikorwa vyatangujwe vyo gutera amavoka, korora inzuki n'ibitungwa bito bito, mbere ndetse na binini, tutibagiye ibiterwa njabuka amazi nk'uko twabihimirijwe na leta nkozi, leta mvyeyi yacu, aho twifuza ko twofata ikibanza ca mbere muri iryo terambere. Abayisilamu mwijukire kuraba neza aho igihugu kigeze mu iterambere n'ivyo cyashize imbere, mu kugira ngo natwe ntizo twisange turi nyuma. Ubugira gatatu, kwitwararika indero y'abana bimwe vy'umwihariko, kuko ari bo bene kubaka umuryango w'abayisilamu ejo aho bukera n'igihugu cacu. Rero ntibashobora kurangwa n'imico myiza mu gihe batashizwe mu mashure. Abahe ubumenyi buzotuma babaho batahura Imana yabo hamwe n'ibigize isi babayeko. Murabona ko buca baja mu buruhuko, umuvyeyi wese amenye ko hageze ko nawe yerekana uruhara rwiwe mu ndero y'ugwaruka rwacu, na cane cane ko ubumenyi baronse mu mashure budashobora kugira ico bubamarira mu gihe abavyeyi batagize ico baterera mu ndero y'abana kuva bakivuka no gushika mu bigero n'akarengo. Inkoni uzokwitwaza mu busaza uyica ukiri muto. Ubugira kane, gufashanya n'abandi igihe cyose bikenewe, aho tubaye na cyane cyane mu bikorwa vy'iterambere ry'umuryango wacu n'igihugu muri rusangi, ntitube basinda bibazwa kuko bidusubiza inyuma mu iterambere. Ubugira gatanu, kwitwararika ibiringo vy'amatora yimirije mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, aho umuyisilamu wese ahamagarirwa kuzokwitabira amatora nk'abandi bene gihugu bose, kuko ukwemera kutagira igihugu gusa no kuvomera mu kiva. Kandi twongeye tubasabe muze mutore neza, na kare bavuga mu Kirundi bati utora nabi ugatwagwa nabi.
ata gihugu nta dini. Igihugu nico turyamamwo. Abagiye guhiji baciye ku kibuga c'indege babanje kuja gutora passport bayitora mu gihugu baca ku kibuga c'indege mu gihugu kandi bazogaruka binjira baciye mu gihugu niho twavukiye, mu gihugu niho turimira, mu gihugu niho dusumira, mu gihugu niho twivuriza, mu gihugu niho tuvyarira twibarukira, mu gihugu niho turerera, ata gihugu nta dini. Nubu twicaye mu gihugu tuza kuryama mu gihugu. Dukomera amashi menshi igihugu cacu. Igihugu catwibarutse, igihugu catureze. Twige kubungabunga igihugu nkuko Nabi Ibrahim uyu munsi ari we twibuka Abraham amaze gusiga umwana wiwe muri cya kibanza bahije kutubwira, yaciye avuga ati Rabbi ja'al hadha albalada amina. Yaciye asabira igihugu. Nabi Ibrahim asabira igihugu kuko yarazi yuko uwo mwana Ismaili avyaye nta kamaro kiwe ata gihugu. Rabbi ja'al hadha albalada amina. Uwo ni Ibrahim yasabira Maka. Natwe uyu munsi turi mu Burundi, Mana turagusavye ugihe igihugu cacu c'u Burundi amahoro n'umutekano. Yoni cyubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Banyakubahwa abashitsi bahire Bayisilamu namwe Bayisilamu kazi, umwe wese mu cyubahiro ciwe Imana yamuhaye, nkuko uyu mwaka witiriwe umwaka wo gukunda igihugu no mu ntumbero yo gushira mu ngiro yambona kazoza y'igihugu. Abayisilamu twese atanumwe asigaye inyuma duhamagarirwa gukunda igihugu, navyo ni ukumvira indongozi mu byo ziduhanura no gukura amaboko mu mpuzu tugakora ibikorwa bituganisha kumbona kazoza. 2040 Uburundi bwifashe, 2060 Uburundi buteye imbere. Abayisilamu muri 2040 tuzobe turi abantu ba mbere bifashe mbere, ndetse tuze dushike muri 2060 twaramaze gutera imbere gusumba abandi bose. Wa wundi ati ugutambuka niko kugenda. Twagira tubamenyeshe ko icese nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cacu ko mu muryango w'abayisilamu twaratanguye gushira abayisilamu ku kivi mu kugera amajanja y'iyo mbono kazoza, kandi turabona ko isemo ari nziza. Tugahamagara abayisilamu n'abayisilamu kazi bose gushira inguvu hamwe muri urwo rugamba, nkuko icivugo cacu kibivuga ati ugushira hamwe n'umunezero n'umuhezagiro, ugutandukana n'ibihano. Ijambo ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nyene cyo umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, banyakubahwa abashitsi bahire Bayisilamu namwe Bayisilamu kazi, umwe wese mu cyubahiro c'Imana yamuhaye, mudukundire tubacire ku mayange bimwe mu bikorwa bikuru turiko turarangura muri iyo ntumbero. Turiko twiyubakira inyubakwa izoba igenewe gukoreramwo uburongozi bw'umuryango w'abayisilamu mu Burundi. Ubona ko abayisilamu twamye turi nyuma, avyatugoye mu myaka itari mike, ariko gushika uyu munsi tutari bwaronka aho dukorera, ariko uyu munsi turiko tuyubakira ingo y'umuryango w'abayisilamu mu Burundi tuzokoreramwo. Umugambi twise gira huba wubahwe. Ivyo bikorwa bikaba bigeze ku ntambwe ishimishije, aho tugeze ku bice 40 no kurenga gato, nkuko mubibona ngaho kumbonesha kure. Iyo nyubako ikazotwara uburyo bungana imiliyaridi 4 zirenga ko gato. Mu ntara ya Buhumuza turiko turiyubakira ishure ry'akarorero ryiswe ishure Abu Huraira, kandi naryo nyene rikaba ririko rirangira. Mbere ndetse muri komine ya Muyinga turiko turubaka kandi n'ivuriro centre de santé Ikobero muri komine ya Butihinda. Turiko turabandanya tukabamenyesha ko uburyo turiko turakoresha kuri iyo migambi buva mu Bayisilamu be n'umuryango n'inshuti zacu zituri hafi. Ni muri iyo ntumbero nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cacu twashaka muze mutugendere ku iyo nyubako na kare ikirenge c'umuvyeyi gitera imihezagiro. Mu gisata c'uburimyi n'ubworozi twamenyesha ko mu mugambi wo gutera amavoka haramaze guterwa imivyaro y'amavoka yababa 15,000 n'amajana 662 mu ntara zose, aho komine ya Butihinda yo mu ntara ya Buhumuza iza mu kibanza ca mbere, ariko n'izindi ntara zikaba zitasigaye inyuma. Aho mu bworozi naho twaratanze impene zishika 100 mu ntara zose. Ivyo bitungwa bikaba vyashikirizwa abayisilamu bafise amikoro make, hanyuma bakazokororera abandi. Mu ntumbero yo gushira abayisilamu ku kivi
no kubahimiriza kubumbatira amahoro n'umutekano, twihaye ihangiro ryo kubasanga ku kivi, aho inyuma yo kurangiza kugendera intara zitanu zitase igihugu cacu ciza c'u Burundi, twatanguye izindi ngendo zo kugendera amakomine, aho tumaze kugendera amakomine 16, hakaba hasigaye 26, nayo nyene tukaba twifuza ko irici tugire twinjiremwo ryohera twahejeje kuyagendera ku bushobozi bw'Imana mushobora vyose. Nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, mwaduteye iteka uyu munsi, banyakubaho bashitsi bahire bayisilamu kazi, umwe wese mu cyubahiro ciwe Imana yamuhaye. Imbere yo gusozera nagira nsabe abayisilamu n'abayisilamu kazi ngo inyifato yabaranze muri iyi minsi 10 y'uku kwezi mwariko muritegurira gutanga ikimazi, ariyo yobaranga mugakomeza gusenga no kwihanganiranira maze mu butandukane bwanyu. Tubahamagarire kandi kuza gusangira hamwe n'ababanyi ivyo Imana yabaronkeje, na cyane cyane kubashoboye kubaga, mwibuke imfuvyi n'abapfakazi hamwe n'abafise amikoro make mu ntumbero yo gukomeza ubucuti n'umubano mwiza aho muherereye. Ndanginze shimira vyimva mutima uburongozi bw'igihugu cacu kuri nyene cyubahiro umukuru, mpereye kuri nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, nabo bafadikanije kurongora igihugu, bo badahengeshanya kutwama hafi mu bikorwa bitandukanye. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu baca umugani mu Kirundi bati uwaguhaye niwe akongera. Munkundire uwaguhaye niwe akongera. Munkundire rero tubashikirize bimwe mu bisabo by'abayisilamu. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza, nta wundi dufise twosaba inyuma yo gusaba Imana atari mwebwe, umuvyeyi wacu, umuvyeyi mwatewe iteka mugaserukira n'umuryango w'ibihugu vya Afrika. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza, tubasabe muduheke mu mutima ntimuduheke mu mugongo. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu, ntitubahangaye, mugabo vyabaye ngombwa aha duhagaze kugira ngo tubashikirize bimwe mu vyo abayisilamu badusaba ko twoza turabashikiriza kugira ngo mudufashe kubitorera umuti. Dufise imikangara iri mu gisoda no mu gipolisi y'abayisilamu itari mike, ikaba yadushikirije igisabo cabo yuko bakeneye yuko boronka aba aumônier militaire et policière. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu, mu ntumbero yo kugira ngo iyo mikangara yoroherwe mu gutunganya iyobokamana, na cyane cyane ko igihugu cacu cashize Imana imbere, turasavye hamwe vyoba bitari kubiri n'amategeko y'igihugu, natwe yuko umuryango wacu w'abayisilamu woronswa izo nzego. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu, sivyo gusa, kuva aho mubereye imboneza, wembe ni ule ule, systeme ni ile ile, ugwaruka mwadutumye guhimiriza kugira ngo ruje mu mashure, rwigeza kaminuza, baje hanze kuminuza hanze, barabikoze. Bakaba basaba yuko nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu, nkuko mwama mwabikoze, wembe ni ule ule, mutwongere hirya no hino, muturabire yuko ugo gwaruka nago goza rurivuga amazina nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu, muduheke mu mutima ntimuduheke mu mugongo nkuko twabivuze. Abayisilamu nkuko igihugu cacu ciza c'u Burundi cashize Imana imbere, kikaba ari n'igihugu
cyemera amadini yose, gutandukana bw'amadini yose. Abayisilamu barabiranisha ubugira kabiri n'ubugira gatatu n'ubugira kane iyo bibaye ngombwa, bagatanga n'izo mpapuro, kandi iyo bimaze kubuko baraheza bakibaruka. Ariko benshi muri bo iyo bagiye kwandikisha abana bakababwira yuko ari abana babahabara, ngo birabababaza bakabura uko babigenza. Twagomba tubasabe, muri abavyeyi, turi muri East Africa, muraba ingingo ibereye akarere, mukaraba n'ingingo ibereye igihugu cyacu ciza, kugira ngo twese twisanzure muri igihugu ciza tubayemwo, tukakibamwo mu mahoro n'umutekano. Nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu, abayisilamu duserukira baradushikira hato na hato, bakatubwira yuko ako cyo twarabonanye n'ababijejwe, baratubwira ko bariko baraciga kubijanye n'abakenyezi bagenda kurondera impapuro z'inzira zimwe bita passport, yuko iyo bagezeyo bababwira ngo nibakure imijitandiyo zijya voile. Mu mateka y'Ubuislamu umukenyezi akaba atari kure kwerekana imishatsi kiretse yari mu bihe bidashoboka. Ubu naho tukaba turi mu bihe by'amahoro n'umutekano. Mudukundire nyene cyubahiro, dusozerere ku ca gatanu nkuko mwama mubikora, mukabikorera n'ayandi mashengero. Mudufashe kurwanya ubudumbi mu muryango wacu mwiza wa Kiislamu. Twubake Ubuislamu ubumwe, twubake idini rimwe, twubake igihugu kimwe, twese zidushike muri ya mbono kazoza ya 2040, igihugu cifashe 2060, igihugu giteye imbere, twese tuvyumva kumwe. Imana itwakirire ibikorwa nyobokamana vyacu, yongere ikomeze ubumwe bwacu aho tubaye, maze dushikane kwiterambere twifuza. Niharambe ijambo ry'Imana mu Burundi, niharambe Uburundi, niharambe idini rya Islam. Tubifurije umunsi mukuru mwiza no kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu. Imana ibahezagire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir! Takbir! Imana ibampere imigisha.